muri iri joro ni inkuru yihuta cyane igiye ahabona muri kano kanya aho hari ipfungwa rihejeje kuba ry'umwe mu bategetsi bakomeye cyane mu biro vy'umukuru w'igihugu Nyenicobora Evariste Ndayishimiye hariya kwa Ntare. Ni mu gihe kandi ari itangazo rikomeye rihejeje gushirwa ahabona riraba abarundi bose yoba abategetsi ndetse n'abanyagihugu bato bato. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi hakaba ari amakuru tuza kugaruka kubivugwa mu gisata ca politike. Turaza reka imbere ko tubabwira ibejeje kubera ku kirimba c'umukuru w'igihugu aho hari umwe mu bategetsi bakomeye cyane bo mu biro vy'umukuru w'igihugu ajeje gufatwa n'inzego ziperereza aho agiye kubazwa. Narabaza kubazwa kubiki ivyo byose turaza kubigaruka ko. Imbere ko tubageza ko ivyo nkuru reka tutangure kwitangazo rejeje gushirwa ahabona. Abantu ziba bakomine bazotora abakenguza amateka kugenekerezo ya 2023 mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 buke bitorere ba mustanteri. Ivyo bikaba biri mu itangazo ry'umugwi Seni ujejwe gutegura amatora rishizwe ahabona muri aka kanya. Nitangazo ritewe ku mukono na Prosper Ntahorwamiye arongoye Seni rikavuga ko amatora abakenguza amateka azobera ku migwa mikuru y'intara zitanu. Nukuvuga ko abantu ziba makomine bose bazotorera ku migwa mikuru y'intara. Utazoba hari amasandugu abiri, imwe ijambo amajwi yo ku rutonde rw'abahutu, iyindi jamwo amajwi yo ku rutonde rw'abatutsi nkuko iryo tangazo ribivuga. Buke bwaho no kuvuga kugenekerezo ya 24 mu kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abahanuzi b'amakomine batowe kugenekerezo ya 5 ruheshi uyu mwaka bazozindukira gutora abagize inama manuzwa jambo z'amakomine hamwe na ba mustanteri nkuko iri tangazo ibivuga. Reka rero tubandanize ku bindi ibiriko biravugwa. Ni ifungwa ry'umwe mu bategetsi bakomeye cyane yakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu kwa Ntare. Muti rero kubera iki iryo fungwa ry'iki gihangange ryari ryagizwe ibanga. Uyu yahora ari gihangange ese yo barinde ajejwe ki mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu apfunzwe ni Colonel de Police Taxis Ndayishimiye abenshi bazi kwizina rya Pablo matricule OPN ubusa 86 ubusa. Uyu akaba apfungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku igenekerezo y'indwi gukwezi kw'indwi mwaka w'ibihumbi 2025. Asanzwe kandi ari umuhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bijanye n'amategeko mu vy'igipolisi mu rurimi rw'igifaransa chef de bureau charge de questions judiciaires et mouvement de personnes. Yaganywe muri ayo mabanga kwigenekerezo ya 22 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2022. Muri ano makuru tugiye kurabira hamwe ivyatumye afatwa, nako kandi tuza kurabira hamwe ivyamuranze. Hano tukaza no gukoresha cyane izina rya Pablo kuko ari ryo benshi bamuziko. Reka tugaruke kwifatwa ry'iki gihangange Pablo. Intandaro ya vyose na amanyanga y'ibitoro yaramaze igihe akorwa n'ico gihangange yitwaje amabanga jejwe. Wawunda ati uroga kera ugahumirwa n'uruyoya. Mu ncamake Pablo yarasanzwe afise imodoka double cabine n'abapolisi bamucungera. Iyo modoka yakunda kugiramwo amabido. Ahashitse kuri station yashategeka ko bamwuzuriza ibitoro muri ya mabido akabesha ko ari ibija mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uhariye yacamwereka badge y'akazi. No kuvuga ikarata y'akazi. Muti none ico gitoro caca kijahe. Tubamenyesha ko Pablo yari yarakoze amayera ashiraho garage y'imodoka iri mu gice ca Carama, no kuvuga haruguru yahahoze akabare bahora bita kumutana aho bamwe bita ku mabeni. Iyo garage yarayisangiye no witwa Bigirimana Frederic batazira ndamama. Muri rino kena ry'ibitoro abo baciye bashiraho rero ishiramwe ryitirirwa amabeni. Baca batangura gukora amanyanga yo kuja kunywesha ibitoro nk'abagiye mu vy'akazi. Ariko aho yaramayeri kuko ico gitoro cyose baca bagenda kugikuramwo ivyo bita kukividura bagaca bakidandaza kuri magendo harimwo na ca gitoro Pablo yahora aja kwegeranya ku ma station y'imodoka yiwe abesha ko arisha twara mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muti none ivyo bitoro vyafashwe gute?
Kwigenekerezo ya 30 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2025 niho abapolisi barongowe na chef de poste Rubirizi be na chef de zone bashika kuri ya garage yari nyegejemwo ibitoro. Bashitse saha 8 z'umuhingamo basanze umwe Frederic Bigirimana batazira Ndamama. Abapolisi bashitse bamubwira bati ugurura tuje gutora ibitoro biri hano, naho bishura ko ataho yugurura kuko ibitoro bihari ari vy'umukuru. Ndamama yagize ati ibitoro ni ivya chef sinugurura adashitse. Niho haciye akanya Pablo yacashika kuri ya garage acababwira ko ibitoro bihari ari vy'akazi, nabo bamusaba kugurura aranka. Abapolisi baciye bahamagara ubakurira atwara poste y'igipolisi ca Mutimbuzi, uwo nawe yaciye hashika ari kumwe na musanteri wa komine Mutimbuzi. Niho bamwe habitse ibitoro rero hugururwa baca basanga ibitoro vyinshi vyugaraniye aho hantu biri mu bigunguru benshi bita Rudipe. Aho harimwo amaritiro ashika 3200 ya essence n'ibihumbi 4 ya mazutu. Iki ni igitoro station imwe ya essence itohabwa muri ibi bihe. Abapolisi baciye bashaka gutwara ivyo bitoro ariko Pablo yagumye babwira ko bidashoboka. Inyuma y'imari nyinshi niho procureur w'intara ya Bujumbura nawe yahashika kuko vyari vyakomeye. Pablo amaze kubona ko bigiye gukomera yaciye yurira imodoka yiwe aragenda, ariko acashaka kugenda atwaye wa muntu wiwe Ndamama. Abapolisi baramwankira gushikaho Pablo akubita inkokora umupolisi arwa hasi. Pablo amaze kugenda abapolisi baciye bafata vya bitoro barabitwara, baca bagirwa ko batwara na Frederic Bigirimana. Kwigenekerezo y'indwi ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2025 rero niho Pablo yacatumwa ko imbere y'ubutungane kugira abazwi ivyo bitoro. Ahashitse yarahakanye ko ivyo bitoro atari rwiwe ko kandi atavyazi, ariko vyamubanye amazi kuko abategetsi bose bashitse hamwe habera impari baje bemeza ukuntu Pablo yabagwanije avuga ko ibitoro vyo bitahava. Aho Pablo yaciye atwagwa gupfungirwa mw'ihorero rikuru rya Mpimba, asanga bimwe twokwita nk'umukozi wiwe Frederic Bigirimana. Muti rero Pablo muti kujyangange Colonel Taxis Pablo ndayishimiye ariwe Pablo vyifashe gute? Hano tugiye kuraba incamake y'ivyaranze Pablo kuva ashitse muri CNDD-FDD. Igitangaje kandi nuko yagumye ahabwa amabanga gushika mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihe yarangwa n'ububegito gusa harimwo ubusuma budasanzwe. Taxis Ndayishimiye avuka muri zone Muyira komine Kanyosha wo mu ntara ya Bujumbura benshi bahoze bita Rurari. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1979. Yinjiye mu rugamba rwa CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2003 hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Yaciye yinjira mu gipolisi afise ipete rya OP3 no kuvuga Sulietona. Kuva tanguye akazi k'igipolisi Pablo yarakoze ibintu bitandukanye, tuvuge bimwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 iyo ntwazangabo yarizewe kurongora intara ya Bujumbura Rurara avukamwo, ariko kubera amanyanga menshi yamuranze yabagojwe mu kiringo c'amezi 3 gusa. Yaciye ahabwa mutation disciplinaire aja gukorera mu ntara ya Muramvya, ariko naho ntiyahamaze kabiri kubera inyifato mbi, kubana nabi nabo bakorana, akaboregwe n'ibindi. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 baciye bamuha mutation disciplinaire aja gukorera mu gisata c'igipolisi gikurikirana inyifato itabereye y'abapolisi citwa UDP muri Sokariti. Aho yaciye ahakurwa naho bamutwara gukora mu kigo gikuru c'iperereza i Bujumbura, aho yarajejwe igisata cyo gutohoza affaire judiciaire. Ariko aho ntivyamwemereye kubera yanyifato mbi yamyimuranga hamwe nakabako ko gukorakora kuko yaciye afatanwa itonga ari igiturire, ariko barabipfukafuka. Yarafunzwe amezi 2 mu iperereza, baca baramwirukana asubira mu gipolisi. Ariko naho yaguma arangwa n'ububegito ntivyabuza ko bagoma bamuha amabanga. Umve namwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 Pablo yarahawe amabanga n'umugenduzi mukuru w'igipolisi muri Bureau Logistique, aho yarajejwe gukurikirana no gukoresha imodoka z'igipolisi no kuvuga Sharwa. Aho rero yari aronsa aho yibegera. Amaze kubasharwa yarakoze amanyanga ateye ubwoba afadikanije n'abakozi b'amagaraje akora imodoka z'igipolisi. Imodoka zabaye declassé zikomeye nizizwi igitigiri. Moteri z'imodoka zanyujwe ntawo ziharura. Imodoka nyinshi zasigaye ari karikase gusa.
Aho rero ni naho twovuga ko yakuye amatungo y'umurengera vyitwa ko afise uno munsi arubaka amazu aragura n'amamodoka. Mu nyuma Pablo yarizewe bamushira muri association Nonoka y'abahoze bagwana muri CNDD-FDD baca bamugira umunyamabanga wa Nonoka. Mu kwezi kwa Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 Pablo yaragenywe n'umukuru w'igihugu w'ico gihe umwisi Petero Nkurunziza kumugenduzi w'amashiramwe yigenga acungera ibintu n'abantu. Mu kwezi kwa Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2022 niho Pablo yacagenywa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu biro iwe acamugira chef de bureau chargé de questions judiciaires et mouvement de personnes. Aho rero yaranzwe n'amanyanga menshi agizwe n'ubunyonyezi aho yasahura abanyagihugu yitwaje ayo mabanga. Reka tuvuge kuri bino vya vuba. Mu kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 uyu Pablo tuvuga yarasahuye abanyagihugu bo muri zone Muyira komine Kanyosha amakazi ya 446 yuzuye ibinyobwa vya Brarudi mu kubifata yitwaje igikenye. Ivyo binyobwa vyafatanywe n'imodoka y'ikamyo vyarimwo ku kiraro ca Nahwangwa aho aca bitwara kubipfungira muri Beseri. Mu nyuma Pablo yaraje atwara vya binyobwa vyose arabigurisha. Mu kwezi kwa Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 Pablo yaragize igitero n'inkoho ku rugo rw'umunyagihugu muri zone Gihosha arasahura bimwe mu bikoresho harimwo frigo na televiziyo ariko biba akamizwe n'ingoma. Ubutungane ntaco bwakoze kuko umunyagihugu yamwitwariye ariko kubera igikenye kugeza n'ubiyo dosiye iryamye muri parquet generale ya Ntahangwa. Pablo agiye guhumigwa nayo manyanga y'ibitora aherutse gufatanwa. Bamwe bati kumbure arashobora kurekugwa nkuko abandi bafatwa mu nyuma bakamara umwanya rumera ariko biramaramaje ngo kubona umutegetsi nk'uwakora mu biro vy'umukuru w'igihugu yubaka gukora amanyanga nka yose ariko akaguma yizegwa. Iyi nkuru yo tuzobandanya kwitohoza ko gushika igihe bizoba vyashitse muri sentare. Mu yandi makuru kandi mu ntara ya Butanyerera yubo hari amakenga y'abanyagihugu ko bagiye gutorwa ngo arongore komine yabo. Mu gihe hagiye gutorwa bazorongora amakomine mashasha y'igihugu muri komine shasha ya Buso nihoho abanyagihugu bariyamiriza uwuvugwa ko ari washobora kugenwa kugira ngo abari wazorongora komine bafatiye kuri kahise kabikiwe. Uwo nawe ariko aravugwa ni Karenzo François Xavier ni nawe yagizwe nimero ya mbere ku rutonde rw'abazovamwo umustaneri w'iyo komine ya Busoni. Reka tugaruke ku ncamake y'ivyaranze uyu ariko ariyamirizwa. Icamake y'ivyaranze Karenzo François Xavier ngunaniwe kurongora inama mpanuzwa jambo ya komine niwe yoba mustaneri. Muri kahise mu mwaka w'ibihumbi 2018 Karenzo François Xavier niwe yararongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Busoni mu ndinganizo ya kera. Mustaneri w'ico gihe yari Hashazi nka Marie Claudine. Abo uko ari babiri bakaba bararanzwe n'amabi menshi cyane harimwo gusahura abanyagihugu mu kubatoza amafaranga atagira insiguro no kuburagiza abadandaza bakorera muri iyo komine. Intwaro yabo yavuzwe ko vyinshi mu gihugu kuko hageze igihe havugwa ivyo gukoresha uburozi canke amangetengete. Ivyo vyagiye kugaragara mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'ibihumbi 2022 mu gikorane c'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye cariko kibera mu ntara ya Kirundo aho uwo yahoze ari mustaneri yafatanwe ibiheko vy'imiti yarateguye kumijagira imbere y'umukuru w'igihugu ubona ko yari yizewe ashigwa muri komite yo kwakira umukuru w'igihugu. Inyuma yo gufatanwa ivyo biheko Hashazi nka akaba yari yemereye ko hari ivyo yaratunze no mu nzu baca barabizana barabitorera igikorane giheze nkuko vyatangajwe ico gihe. Ni ibintu vyari bitangaje cyane kubona umutegetsi nk'uwo akoresha amangetengete. Ngivyo akaba yarabifatanya n'uyu tuvuga Karenzo François Xavier nawe bafatanya muri ibi vy'amangetengete ngo murantunge kugira ngo bagume ku burongozi bw'iyo komine. Inyuma y'ivyo bibi vyose rero vyarangiye ntwaro yabo bose uko ari babiri Hashazi nka Marie Claudine na Karenzo François Xavier baratanze imihoho kuko vyari vyamaze kugaragara ko komine igeze habi mu bube gito budasanzwe bariko barakora. Bamwe bati none umuntu yaraniwe kurongora iyo nama mpanuzwa jambo muri komine ntoya waranzwe n'amabi menshi gushika watanga imihoho niyo bogira mu isanire wa komine yagutse.
ese yoshobora gutunganiriza abanyagihugu? Ivyo nivyo bibazo abanyagihugu bibaza mu kwiyamiriza ko Karenzo François Xavier atorwa kuba umustaneri w'iyo komine. Kandi nkuko natanguye mbibabwira, hari itangazo rejeje gushirwa habona aho abahanuzi b'amakomine bazotora bakenguza amateka ku igenekerezo ya 2023 y'umwaka w'ibihumbi 2025 buke kandi bongere batore abastanteri b'amakomine mashasha. Ivyo bikaba biri mu itangazo ry'umugwiseni ujejwe gutegura amatora ryashizwe habona kuri uyu munsi igenekerezo ya 21 mu kakaro y'umwaka w'ibihumbi 2025. Umugwiseni kandi ukaba usaba abagize imirwi ijeje gutegura amatora mu ntara sepi no mu makomine sesi gukurikirana ayo matora kugira ngo bace barungikira icegeranyo seni itegure ibikurikira. Ngarera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misose muri ko murakora. Amakuru yacu yoyo arabandanya. Ku munsi w'ejo hari amakuru turiko turatohoza muri iri joro bivugwa yuko arayibanga y'ibiri kubera y'inama idasanzwe iri kirabera muri CNDD FDD y'ingene hogabogwa ibibanza vy'abakenguza amateka. Ntuzocikanwe, Imana ibahezagire.